Koperative ko muyibona cyane cyane turahingura ifungurwa z'ibitungwa byororwa n'abantu novuga cyane inkoko. Amanko twagiye turatembera amagiye murayibona twabonye ibintu bitandukanye dukoramo ibifungurwa by'izo nkoko nyene hari ibiharuro dukorerako no kuvuga nimba ari umuswi ukiri muto iyo bawutanze bakawuha borozi no kuvuga kundi zitatu twe turafise ukuntu tuca dukora ifungurwa zawo kugira ngo uzokure ufise amagara meza na cyane kuko twagiye turayibona muri bidufise ngahaye byinshi birimo za ndema mubiri harimo ntangaguvu nasanganyangaburo kujya n'ibifungurwa by'abantu byose babimeze hama rero kuvuga dukeneye uko umuswi ukura turafise ibintu dushiramo bituma inkoko igira ibintu birimo ndema mubiri byibikwiye umuswi ugaheza ugakura haciye igihe dufate nk'ima y'ukwezi nkoko zijya zinyama mumva ngo n'inyama zijya zera baheza bagahindura turafise ibiryo byazo dutegura ku buryo bw'inkoko iteza gukura imerewe neza ivyibushe igashishoka ku gihe nyene gikenewe no kwita amagi nuko nyene irafise igihe ivuye ku biryo by'imiswi iheze ikarya iby'inkoko ikuze hama igaheza ikaronka n'ibifungurwa by'inkoko itamagi kugira izo bifise nayo nyina amagara meza hama ishoboye gutana amagi menshi kandi akomeye ashobora gutuma umuborozi atakibazo na kimwe ashobora kugira. Abene gihugu ngaha nyene dusanzwe dukorana ubwa mbere hoho hari ishirahamwe nyene ry'ubworozi bw'inkoko nibwo banza kwitura kugira baronke imiswi yo korora. Hama twebwe ngaha no kuvuga twe turahingura hama turafise amakoperative y'ubudandaji no kuvuga nka haruguru hari koperative y'ubudandaji Igitega irahari Ingozi n'Imutaho hari amakoperative y'ubudandaji no kuvuga turabashira imiswi y'inkoko borora tugasha tubashira n'ibifungurwa by'izi nkoko kugira ngo bashobore koroherwa ingendo nzibe nyinshi nyene dushobora kuborohereza mu bisanzwe. Hama ikindi nuko bisha gushika ubworozi bakagorana gatoya cyane ibintu by'ingwara n'iki nababwiye yuko ngaha nyene ku bworozi bw'inkoko dufise abantu imiti n'abantu baje kwitanga ku buryo bw'uko inkoko yose igize ikibazo bashobora kwirokoronka umuti wayo hama igaheza ikabandanya imerewe neza nuko umworozi ateza kuronka ibintu bikwiye kandi byiza hamwe atabintu bituma uwo mworozi agira ingorane cyangwa koperative igira ingorane. Jewe umugambi w'inkoko nawumvamwe neza kubera nabonye abagira neza abazungu b'abataliyano bamaze kuzana no mutoyi tubona yuko bariko baratezwa imbere n'ubworozi bw'inkoko hanyuma nari ndiyumvira ntone kabasha ubu noje inama nanje ngatangura korora ntivyo mfasha ku buryo mbona no kwiga ntize hanyuma rero je natanguye ku nkoko 50 hama ndaduga 100 amajana 200 ndashika ku gihumbi ubu rero no kuvuga nshitse ku nkoko 3000 zita amagi ngira mwazibonye nizi ziri ngaha muhira mwese mwaziboneye hama nkabise n'izindi 2000 nzo ngere ndakurikiza kugira ngo hageze ko zibagwa zikuze ngaca ndazibaga nkazishora ibujumbura urumva yuko ngeze ku nkoko 5000 ziri ngaha muhira umwimbu w'amagi ubu ndaronka 1800 kubundwi ku buryo bw'uko zita cane inkoko hagiye mu kero k'ibigori kuva mu kwezi kwa 4 kwa 5 kwa 6 ukwinjwe ariko ibigori biko birakura nibaza yuko amavitamine ari make mu bigori nabundi bwogwo naronka 2003-2008 je mu muryango murara yuko nubatse inzu hanyuma naraguze imodokari hama ndafise amatongo atari makeya cyane kugira aho ngeze ku rwego rwo gutera itori nusu y'ibiraya n'ibiro 100 by'ibigori mu matongo niguriye urumva yuko je inkoko ntozivuga neza ntozivuga nabi ari ubworozi bwampaye hanyuma higa no hino ndafise hani nororera kandi byavuye mu bwo bworozi bw'inkoko ibi ni norora n'ingurube n'inka umuryango barambara barafungura neza eka abakozi nkoresha ni benshi cyane barahembwa kubera izi nkoko aha ku munsi hakora abakozi 10 kandi bagahembwa n'izo nkoko bana barafungura amagi barafungura inkoko ababanye hageze ku munsi mikuru nk'abo bakozi barandabaha inkoko bakaza gufungura kuko ari bo baba bakurikiranye ibitungwa mu ntango nari mfise umuntu nabona muhawe n'Imana uwo muntu yampaye inka z'imbitso zibiri izo nka z'imbitso
hanyuma acarambwira ati hagiye ahantu wawe izinka zizohahindura ntihase niwe imihana y'abandi bantu yambwiye ngo ngomba ndaguha imashini ntereke hajya muhiri wawe uzoza iyo mashini urayiha ubwatsi nayiguha ifumbire zero sinari vyagomba mbwire sasanga mpaye inka gitungwa cinka hanyuma yimpaye je nkuko yabimbwiye niko byari bimeze narayiha ubwatsi nayikampa ifumbire nayo ndayikoresha neza ndatera ibitoke ndatera n'ibindi hanyuma uteye urimbura izo nka ziwe zarampaye nanje inka ziwanje ubu rero ndi ku rugero rushimishije izo nka maze kuziragira neza zarampaye umwavu maze umva ndatera ibitoke maze kuronka ibintu umuryango ufungura umenga nta terambere risumbiye kuko narageze igihe nshora ni naho tubona nakora mwayo maze gutera naciye nkura mwayo mahera nzanagura izo zindi nka ndababwira mfise zaho mera ziri ngaho mera zansigaranye kandi umaze kuronka ivyo ufungura n'umuryango kandi je gusa n'ababanyi barashikirwa gufungura neza ahantu hari inka ibitoke biba bihari ibiharage biba bihari kila kintu cyose bafungura ibijumba n'imboga n'amata ibintu byose n'inkoko zirahari ngaho urumva n'amagara aboneka nta kwasi hari ngaha muri rugo n'ababanyi bo bishingira intahe